rero turagomba kumenya tuti mbega birashoboka ko dushobora kwirinda naho mwatubwiye yuko iyo ngwara iza kumenyekana irinzi ibonekana iba yamaze gufata umuntu, birakunda ko dushobora kuyirinda Enoke? Ego cyane bishije no kuri vya bicapo ngaho birakunda. Ego cyane nkuko mubivuze birakunda yuko umuntu ashobora kwirinda ibintu bimwe byerekana yuko agiye kugira kanseri. Kubyirinda rero kugira azogira iyo kanseri ni gute? Nuko amenya hakiri kare ibimenyetso mburizi kugira ngo ace aza kubibwira abahinga abaganga batawe kumufasha hakiri kare. Biragoye gusa kuyirinda kuvuga ngo sinoyigwara nkuko twabivuze, twabonye ibishobora guhinduka, ibintu ashobora guhindura n'ibindi umuntu adashobora guhindura. Muga gihambaye no kumenya hakiri kare ico utuntu tuza ibimenyetso biza mburizi kugira ngo ntazogire iyo ngwara ya kanseri y'ibere. Nkuko nagize kaswenda biciyo gatoya muganga yabivuze, ndabe kenshi ibyo ibimenyetso 12 bikunda kuboneka biburira ko umuntu ashobora kugwara, ashobora kugira iyo ngwara ya kanseri. Si ukuvuga ko abonye ibyo 12 ari kanseri, mugabo ni mburizi, abibonye aca yihutira kuraba muganga hakiri kare kugira ngo amurabire ibyo ari byo. Ibyo rero navyo ni ibimenyetso 12 nibi. Ubwa mbere umuntu ashobora kugira kubona kwibere yuko ryahindutse, ryaje ko ryahinduye ngene risa rikavyimba gatoya, canke naho akabona akanwa katibiye kinjiye indani mwibere, kuko hari ibivyimba biba biri indani gikwega umubiri gaca gimera cakweza umubiri gaca menga winjiye indani. Ice kimenyetso gira gatatu nuko ashobora kubona ku moko kwa bita imoko haje ko ikintu menga ni takrute mu gifaransa, ikintu cy'imenga cabungutse hajya kwibera ko aravunguka. Ikindi kimenyetso gira kane nuko ashobora kubona ibere ryahindutse rigatukuriza canke naho rikavyimba. Ikindi kimenyetso nuko abona havamwo ibintu by'amazi canke ibintu menga na maraso bikizana. Ni ibimenyetso mburizi ashobora gushaja kwa muganga akamubarira ibyo ari byo. Iyindi bimenyetso ashobora kuza ko ibikomere, ashobora kuza dukomere tudakira tuguma turi kwibere, tuguma natwo nyene nubushoza kuraba umuganga. Ikindi kimenyetso nuko haza ko ikivyimba kiboneka aho inyuma, kandi ikintu kiboneka kavyimbye inyuma. Nako nakabonye yoshoza kuraba muganga akamurabira. Ikindi nuko kwibere haza ko ibiti byinshi, imiti karanda mu buryo ataramenyereye kubona, uko iyo hari ivyimba kenshi canke iyo ntuze ya kanseri irishaka amaraso menshi, rero imiti iravyimba kugira ngo izane kizanira amaraso. Kiri kimenyetso nuko imoko ishobora gutibira kinjira indani, yinjira indani naco nyine ikimenyetso mburizi. Yindi bimenyetso nuko ibere ishobora kuza ko ibintu bita amabosi, ikaza ko ibintu bivyimvye ku mpande zose, cyangwa ukarumenga yagize imoko zibiri, ibere yagize imoko zibiri. Naco ni ikimenyetso mburizi. Nta mikiri naco nuko umubiri w'ibere uvyimba, sinzi ko murabona hari imicungwe ya kijambere bita pamplemousse usanga kivyimbye cyane. Umubiri wacu rero ibere yashobora kumera kurya. Naco ni ikimenyetso mburizi. Hama ikindi kimenyetso rero ni ikimenyetso uba yiyumvirije yafyonze, akumva rero akantu kagumye kurya k'umutete w'indimu. Murumva ko utete w'indimu utandukanye n'utete bw'urushazane n'ababwiye, urumva rero ko rugumye gose. Avyumvise ivyo rero muri ibimenyetso 12 umurwayi arashobora guca aja mu maguru masha kwitura muganga ku buryo ashobora kumurabira hakiri kare indwara, ku buryo bakayivurira hakiri hafi. Murakoze.